Ndabona mukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rusubire ndabahe ikaze amakuru yacu muri iki gitondo, amakuru yo kwigenekerezo ry'umunani nzero y'umwaka, akaba ari amakuru na cyane rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Reka amakuru yacu tuyatanguriye mu gisata ca politiki ngaha mu Burundi, na cyane turabire hamwe kubiriko biravugwa hagati y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nyene iteka Reverien Ndikuriyo ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho icuka kibi casubiye kuduka hagati y'ivyo bihangange bibiri. Bamwe mu bihangange vya CNDD-FDD na cyane ibiri mwirage rya Petero Nkurunziza bikavuga ko bitazokwigira byihanganira ibiriko birakorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Nubye kandi Perezida Ndayishimiye nawe yamaze gushinga leta shasha irongowe na Nestor Ntahontuye, ndetse akanavuga ko ino leta ngo ariyo izomufasha gushika kumona kazoza mu gihe igihugu cifashe muri 2040 kandi igihugu giteye imbere muri 2060. Ejo bundi umushikiranganje w'ikiga ca leta Alain Ndikumana yatangaje ibintu byinshi bitagenda neza, aho yatangaje ko ihinguriro FOMI rihingura umwavu w'ikizungu ririko rirashaka kunyonora amatungo y'igihugu, akavuga ko ivyo rero atazovyihanganira byose yazobishira hanze. Alain Ndikumana yatangaje ko nyuma yuko ashize ayo makuru hanze umutekano we ngo ushobora gutosekara, nibwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nyene iteka Reverien Ndikuriyo yamwifatiye ku gahanga, havuga ko ngo ivyifu vy'iri hinguriro FOMI ngo bitaraba cyangwa se ngo ivy'umwavu bitaraba iri hinguriro, ahubwo ngo biriraba igihugu. Mu gihe kandi uyu Reverien Ndikuriyo yatangaje ko umutekano wa Alain Ndikumana ngo ucungewe neza, ngo nimba atangaza ko umutekano utameze neza afite abamucungera, ubwo abanyagihugu bo bamerewe bate. Avuga ko yamubajije nimba yo bakeneye abamucungera baturutse mu ijuru. Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo gushinga leta shasha, ariko muri ko gushinga leta shasha avuga ko ngo atigeze umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD amwagiriza ko atigeze agisha inama abagumya banga b'umugambwe CNDD-FDD. Avuga ko ngo yafashe ingingo zo gushinga leta shasha yiwe wenyene atabanje kugisha inama umugambwe, ndetse ibi ngibi ngo bishobora no kumuviramwo isambuka ry'igihugu, ndetse ikanavamwo kuba ngo vyazatuma igihugu gisubira inyuma, ndetse ngo nabo bashikiranganje bose bagaca bakurwa. Numuje kandi hariko haranubwanurwa ko Ndayishimiye mu mwaka wa 2027 adashobora kuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Muje kandi bene igihugu bamaze gushinga intaye bakavuga ko ivyo yakoreye ngo Burundi batazovyihanganira. Numuje kandi bimwe mu bihanga vya CNDD-FDD harimo ndetse n'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo uramutswe umugambwe yamaze gusezera mu nama nkenguzamateka. Ibi akaba yarabikoze mu rwego kugira ngo azabashe kwitoza mu kiringo c'amatora yimirije mwaka wa 2027. Numuje kandi uyu Reverien Ndikuriyo aramutse umugambwe CNDD-FDD yatangaje ko Evariste Ndayishimiye atazosubira kumukura kuri iyi ntebe y'umukuru w'igihugu, ariko Ndayishimiye wewe kandi uyu Reverien Ndikuriyo yamavuga ko yama akunda gukoresha ijambo rigira riti iyo wipanze baragupangura, ngo muri systeme ntiwipanga ahubwo baragupanga. Vyumvikana ko mu systeme ya CNDD-FDD harimo ibihangange bigomba gufata ingingo zibereye kandi zigomba no kubahirizwa mu mugambwe. Reverien Ndikuriyo rero na Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu c'u Burundi bigaragara ko mu butegetsi bw'u Burundi babama banyinyuranye. Ndayishimiye avuga ko nta gihangange na kimwe gishobora kuzokwigera kimusumba, ariko nanone kandi uyu Reverien Ndikuriyo nawe uramutswe umugambwe CNDD-FDD akavuga ko atanumwe ashobora kuzomusubira cyangwa se atanumwe ngo umusumbye na Ndayishimiye ngo adashobora kumuhangara. Kuri ubu ngubu rero icuka kibi casubiye kuduga hagati y'ibyo bihangange bibiri, ndetse bigaragara ko Ndayishimiye ashobora kuzocishwa makeya mu gihe atokwihagarara ko ndetse na leta yiwe shasha. Reverien Ndikuriyo binubwanurwa ko ari we gihangange gikomeye gishigikiye ihinguriro FOMI rijejwe gutegura umwavu w'ikizungu, ariko kandi ibi vyaje ico cuka kibi casubiye kuduga ubwo Evariste Ndayishimiye nawe yatangaje ko yamaze gushinga
ihinguro ryiwe rizoza riratunganya umwavu. Ariko kandi amakuru ku rubuga avuga ko Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo batameraniye neza. Hari amakuru yize gushirwa ahabona mu mwaka waheze yavuga ko Reverien Ndikuriyo yoba yari yahawe isumu n'umuryango wa Evariste Ndayishimiye, ndetse vyaje no kuvugwa cane mu bimenyesha makuru bitandukanye ubwo Reverien Ndikuriyo yajaga kwivuza mu mahanga. Ariko kandi ibi bihangange uko ari bibiri, kimwe kivuga iki Reverien Ndikuriyo yatangaje ko ngo Evariste Ndayishimiye atazomuhemana mu gihe azoba kiramuswa umugambwe CNDD-FDD. Ndayishimiye nawe atangaza ko Reverien Ndikuriyo atazokwigera amugirana amahoro mu gihe Evariste Ndayishimiye azoba akiri ku butegetsi bw'u Burundi. Ibintu vyumvikana ko rero bino bihangange uko ari bibiri bitamiraniye neza. Hari amakuru durose mu kinyigiro avuga ko kuri ubu ngubu ngo hoba hari bamwe mu bapolisi bamaze gushika ku rugo rwa Reverien Ndikuriyo, ndetse ngo binanoganurwa ko iperereza ryoba rigira rimutware, kandi ibintu bigaragara ko biteye ubwoba ndetse birimo ni icuruka kibije gishingiye ku vyicaro vya politike. Naho mu yandi makuru nuko icuka ngo citerabwoba mu Burundi, aho uwujejwe ngo agateka kazi na muntu ari we Vianney Ndayisaba yazo kugandagurirwa n'abitwaje ibigwanisho inyuma yiyo ngo yo kwiyamiriza abahonyanga agateka kazi na muntu Bujumbura ku gatandatu uyu mwaka, bivuye ngo kuvyo adoma ku rutoke bijanye n'ibiturire ndetse n'urudandazwa rw'abantu ndetse n'amababi akorwa na bamwe mu bategetsi. Vianney Ndayisaba arongoye ishirahamwe rirwanya ubushomeri ndetse n'ihohoterwa Alushoton yarashatswe kunyuruzwa mw'ijoro ryo kuw'Imana mu Maramvya, komine Ntahangwa, intara ya Bujumbura, ku nkengera z'umugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Mu kiganiro yagiranye n'imbonesha kure yacu kuri telefone, Ndayisaba Vianney yasiguye ko aterwa ubwoba kuva agize ibyo yashikirije mu kiganiro c'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuwa 2026 kigera mu mwaka weze i Muramvya hagati mu Burundi. Kubwiwe ngo iryo tererabwoba rifitaniye isano n'ivyo ngo yashize ahabona irungikwa ry'abakenyezi n'abigeme mu bihugu vy'Abarabu bikozwe n'ibihangange mu nzego za leta, amabi n'intwaro mbi vyagirizwa bamwe mu ndongozi n'abakozi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, biba amatongo bakanakora urudandazwa rw'abantu. Ndonka ubutumwa bwinshi bwo kuntera ubwoba buvuga ko noreka kuvuga ibitagenda neza mu gihugu. Nararahiye ko ntashobora kureka guharanira agateka kazina muntu, niko Ndayisaba yatangaje mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere. Yatomoye ko ikamyonete yo mu bwoko bwa pick-up yera ngo itagira imparati irimwo abagabo batanu bafise pistori ngo yabonywe hafi y'urugo rwiwe. Umwe muri abo bagabo ngo yarafise iradiyo yo guhanahana amakuru yoba ngo yaramubajije nimba ari we Vianney. Haraheze amezi atari make kandi Orishoto hiyamiriza amabi akorwa, bigatuma ndetse imenyekana mu gihugu ari gake kemerwa banegura kandi ibitagenda neza. Kuva mu ruhagarara rwa 2015 rwatangujwe n'ikiringo co kwiyamirizwa c'umuhisi Pierre Nkurunziza, amenshi mu mashirahamwe yigenga yarafuswe, abandi barahunga, abenshi muri bo baraciriwe imanza kandi bataburanye gushika ku minyororo yo guherayo. Ivyo bikaba kandi vyiyamirizwa n'amashirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazina muntu ngaha mu Burundi. Ndayisaba avuga kandi ko yamaze kwitarura inzego zibijejwe kugira ngo umutekano wiwe ucungerwe neza, agatomora ko azi ahaturuka iryo terabwoba. Asaba leta gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo acungerwe, gutyo ngo bimworohere no guharanira agateka kazina muntu. Ivyo biriko kandi birerekana intege nke z'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi, cane cane abiyamiriza amabi akorwa. Umutekano wa Vianney Ndayisaba ni ikimenyetso c'intambara yo guharanira agateka kazina muntu mu gihugu, aho kurwanya igiturire ndetse n'amabi bitakirwa neza. Agakamakuru kandi ndetse amakungu arabibona, guharanira agateka kazina muntu kiracari ikibazo gikomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi.
naho mabayiho hari agahinda gakomeye ukwimba inzahabu mu kinyegero vyahitanye abantu batandatu hakomereka abandi batanu Cibitoke kuwa 7 Nzero uyu mwaka gihomoka co ku wa 2 Nzero ku mutumba wa Kabere zone Mabayi komine mu Mugina h'intara ya Bujumbura cahitanye abimvyi b'inzahabu batandatu abandi batanu barakomereka bikomeye cane ibi vyabaye vyatumye hibonekeza impungenge ku bikorwa byo kwimba inzahabu bikorwa n'abanyagihugu hamwe ndetse no kubura umutekano ku birombe vyahimbwa inzahabu iryo bara ryabereye ku birombe bidakurikije amategeko nkuko ababibonye babivuga iyo mpanuka yabaye mu gihe kandi abimba ubutare bariko baracukura mu kinogo kirekire bahiga inzahabu inyuma y'amasaha menshi bakora umusozi waciye usiduka orafuba abo bimba izo nzahabu abanyagihugu bemeza bamaze gutabaza intwaro mu micungararo n'igipolisi vyahashitse baragerageje gukurayo abo bantu hakoreshejwe iminwe biranka vyasavye ko hazanwe imashini ikora mw'ibarabara kugira ngo bikunde ngo bakureyo abo bantu haciye kandi nk'isaha abantu 11 barakuwe muri ico kinogo batandatu bapfuye batanu bakomeretse bikomeye cane baca bajanwa vyihuta ku bitaro vya Mabayi ibikorwa vyo kurondera vyarabandanije ijoro ryose bamwe mu banyagihugu bakaba bafise ubwoba bw'uko hoba hari abandi bantu bakiri muri ivyo bihomoka uburyo butemewe kandi butera ingorane igipolisi kivuga ko ico kibanza cari kirimwo abantu benshi bigatuma ndetse ubutabazi bugorana nta koperative n'imwe yari yemerewe kwimba ubutare muri ako gace vyaba mu kenyegero ntitwahengeshanyije kubaza abantu ngo bareke kwimba izo nzahabu mu kenyegero ariko kandi iri bara rirasubiriye kwerekana ingaruka mbi z'ivyo bikorwa binyuranyije n'amategeko niko umwe mu bagize koperative yimba ubutare hafi yaho amenyesha Musitanteri wa komine Mugina Aniseti Saidi yatangaje ko vuba hatangura isekeza ryo guhimiriza ndetse no guhana uwo wese agomba gukora ibikorwa bitemewe n'amategeko abo muri ako karere basaba bashimitse leta ngo gukora amatohoza ngo guhana abakora badakurikije amategeko impanuka siyo ya mbere mu mezi 8 aheze ahimba inzahabu barenga 200 barapfuye mu buryo busa n'ubu mu Rutabo ku musozi Rutorero muri ako karere nyene nkuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza ndetse bikanatuma haba ubwoba bifitaniye n'isano ry'ibi biriko birabera ngaha muri bice by'imbwamo inzahabu ndetse abanyagihugu bakabasaba leta ko yofata ingingo zibereye bigatuma ndetse abanyagihugu nabo bavuga ko ibingibi bihangayikisha umutekano w'abanyagihugu naho gihoshaho abana baba mw'irerero ry'ipfuvyi ntibagira imiti ikwiye Bujumbura kuwa 6 Nzero y'umwaka ikigo c'ipfuvyi Ozisi co mu Gihosha kiri hafi ya Motion Gikungu uraruko bwa Bujumbura kirimwo abana 18 kirafise ikibazo gikomeye cane kijanye no kuvura ndetse no gukingira abana ababanyi bavuga ko abo bana babayeho mu buzima bubi cane hakaba ndetse habuze n'abakozi babinonosoye kugira ngo bakurikirane abo bana ubw'intahe nyinshi abo bana bavugwa mu buryo bw'ama ntibahabwa imiti bigatuma ndetse amagara yabo abangamirwa cane abarongoye iryo rero bakoresha ubuhinga kama mu kuvura indwara zimwe bigashobora ndetse no gutuma indwara zimwe zibasinzikaza akarorero kamwe ni Luetomi umwe mu bantu bariko bararengana ku musi umwe yarabonye abana batatu bafise hagati y'amezi 2 na 10 bariko baravurwa mu ubwo buryo akarorero kandi muri iryo akorera muri iryo rerero bishuye habati ni umugenzo usanzwe
Iryo rero kandi nta bipimo vyo ku bitaro bakoresha nko gupima imirwi y'amaraso y'abo bana, bigashobora ndetse gutuma bashobora kwanduza indwara abandi bana bagenzi babo. Abakurikirana abo bana bafise ubumenyi buke, abenshi muri abo ntibarengeje amashuri yisumbuye, umwe canke babiri muri bo nibo bashobora kuba bariko barakurikirana ivyigwa vya kaminuza. Ubwo bumenyi buke butuma ndetse ubukene n'amagorwa vyiyongera muri abo bana. Watanguje ico kigo umupatiri amaze imyaka 5 apfuye, yari yashinze ico kigo mu buryo bwigenga atacegamitse kw'ishengero, kuva apfuye vyarayangaye. Abenshi muri abo bana bakiri bato cane barakenera kuvurwa muri mwanya, bakanakenera urupapuro rudasanzwe. Ariko kandi uko ikigo cifashe muri iyi minsi ntibikunda ko ivyo biboneka. Igihushane ku bindi bigo nk'ico, nta muganga canke umuforoma yigera ahaca kugira ngo akurikirane amagara y'abo bana kubw'isoko ryegereye ico kigo. Ababanyi basaba inzego zibijejwe kuhaseruka vyihuta mu ntumbero yo gukiza ubuzima bw'abo bana b'amikoro make, banashirwe mu bigo bishobora kubakurikira ndetse bakubakira ndetse ngo bikanabavuza neza, ibintu biteje impungenge muri ubwo buzima bw'abo bana. Reka dushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro turiko turabashikiriza kuri ino saha. Dusozere ngaha gusa, tuza gusubira mu makuru araza kubagezwa kuri ino chaine yanyu ya YouTube ya Isange TV, chaine ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Nigomba nshimira amakuru yacu tuyasozere ngaha, turaza gusubira no mu yandi makuru araza kuba agezweho.